Pasika ni igihe cyo kunesha. Imana ihabwa icubahiro. Ni igihe c'intsinzi. Yishwe nk'umwagazi ariko anesha nk'intambwe. Imana ihabwa icubahiro. Natwe reka twigane uyu muri iki gihe ca Pasika. Twigire kuri uyu yicishije bugufi ngo akemera akaba nk'umwagazi agiye kubagwa ariko anesheje anesha nk'intambwe. Bakunze muriko muradukurikira, navuze ngo Pasika nziza. Kaze muri indwi nziza ya Pasika. Ijambo dusanga riri mu Vyahishwe Yohana igice ca 5. Ivyahishwe Yohana igice ca 5 umurongo wa 4 gushika kwa 5, hama dusimbire ku murongo wa 12. Handitse ngo nanje ndizwa cane nuko hatabonetse ubereye kuzingurura ico gitabo canke kukiraba. Umwe muri bakuru arambara ati ntacurira. Intambwe y'umuryango wa Yuda, umunago ku gishitsi ca Dawidi yaranesheje ngo azingure igitabo amene ibikimatanije indwi. Umurongo wa 12 avuga ngo bavuga n'ijwi rirenga bati umwagazi yishwe abereye guhabwa ububasha n'ubutunzi n'ubwenge n'ubushobozi n'icubahiro no guhimbazwa n'umugisha. Imana ihabwa icubahiro. Muri iki gihe ca Pasika ni igihe cyo kwibuka. Ubu siho Yesu azuka, ariko iyi ndwi yose tuzoguma tubona icibutso. Pasika ni igihe cyo kunesha. Imana ihabwa icubahiro. Ni igihe c'intsinzi. Irya Pasika ya mbere y'igihe abise bava mu buja baranesheje ivyari vyababujije, ivyari vyabazibiye, ivyari vyabacinyije, vyabuje kuva mu buja. Haleluya. Uyu Yesu rero yaranesheje. Ariko igisomwa twasomye kitwereka ko yanesheje nk'intambwe ariko yagwanye nk'umwagazi. Yishwe nk'umwagazi ariko anesha nk'intambwe. Imana ihabwa icubahiro. Abatwigisha ivy'ihiganwa baratwereka ingene ukwiye kwirukanka, ingene ukwiye kwimenyereza, arabatera ingumu, ibipfunsi, boxe, barakwereka ingene ugira abakina basket, abakina umupira w'amaguru, umupira w'amaboko wa volley canke basket canke handball canke w'amaguru wa football. Hose batwereka ingene ubikora. Na Paulo ayivuga mu cete cyo ca mbere igice c'9 umurongo wa 24 gushika kuri 27 ngo usiganwa wese kugira ngo aronke igikombe asiganwa nkuko vyagenwe. Ngo bose barasiganwe ko hakanesha umwe hagatsinda umwe. Natwe reka twigane uyu muri iki gihe ca Pasika. Twigire kuri uyu yicishije bugufi ngo akemera akaba nk'umwagazi agiye kubagwa ariko anesheje anesha nk'intambwe. Paulo arasubira akavuga mu Bikorinto ba 2 igice ca 10 umurongo wa 3 gushika kwa 6 ngo naho turi mu mubiri ntitugwana mu buryo bw'umubiri kuko ibigwanishwa vyacu bifise ubushobozi. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bifise ububasha. Nkundira ndagushingira intahe. Twaraciye mu ngorane, haraba ingorane mu gihugu, abantu bakazara dutukira kuri televiziyo, ku maradiyo, bakambara ati ingusubize, urabifitiye uburenganzira. Naje ntoya na data uja ntigeze asubiza. Umunsi wa mbere muzobona ku televiziyo cyangwa muzonyumva ku radio, nzoba mvuga ubutumwa bwiza. Imana yaratugiriye neza, tugwana nk'umwagazi ariko tunesha nk'intambwe. Iratwugururira ubutumwa bwiza, buravuga ku radio, buravuga ku televiziyo. Twavuga ubutumwa bambere bavugiye ku televiziyo y'igihugu. Imana ibahezagire, ugwane nk'umwagazi, uneshe nk'intambwe. Haleluya. Izi ngwano z'impwemu si logique, nukumvira, nukwigana uyu yanesheje. Imana iguhezagire, uronke intsinzi ya muri iki gihe ca Pasika n'igihe cyose uzoba muri iyi si. Iyi Pasika ikubera intango y'intsinzi no kunesha impande zose. Uragahezagirwa. Pasika nziza.